atakunganya no gutsindwa kuri Vincent Company afite urukino ku mugoroba ku munsi w'ejo na kipe yitwa Paris Saint-Germain Parc des Princes izakigwa Parc des Princes kipe yitwa Bayern Munchen nibaza niba kipe yitwa Paris Saint-Germain ariyo igiye kutubera umukandida mwiza cyane wo kudukura ko kipe yitwa Bayern Munchen duhonyeye ko Bayern kabisa reka n'ubundi Bayern iruka gutsindwa itsinzwe na Paris muri kimwe cya kane gice nyuma cya Mondial de Club genekezo rya 5 kwezi kw'indwi nyuma yaho baje nkino za kivandimwe bafata ariyo bakwita 2-1 Tottenham bakwita 4 bafata equipe yitwa Gershopper 2-1 baza muri Super Coupe mu Budage batsinda equipe yitwa Stuttgart 2-1 bafata RB Leipzig kuri journée ya mbere ya Bundesliga 6-0 DFB Pokal kimwe cya 32 batsinze 3-2 Bundesliga journée ya kabiri bafata equipe yitwa Augsburg 3-2 journée ya gatatu bafata Hamburg SV 5-0 journée ya mbere muri Ligue des Champions bafata Chelsea 3-1 journée ya kane muri Bundesliga bafata Hoffenheim 4-1 journée ya gatanu bafata Werder Bremen 4-0 journée ya kane muri Ligue des Champions bafata Pafos 5-1 journée ya gatandatu muri Bundesliga bafata Frankfurt 3-0 basanze muhira journée y'indwi bafata Dortmund 2-1 journée ya gatatu muri Ligue des Champions bafata Club Brugge 4-0 journée y'umunani muri Bundesliga bafata Mönchengladbach basanze muhira 3-0 bafata FC Cologne kimwe cya 16 gice nyuma muri DFB Pokal 4-1 bafashe journée y'icenda Bayern Leverkusen bakubita 3-0 muri Bundesliga izo nkino zose ziyaruye baheruka gutsindwa Bayern kuronka dufate bas kuronka result itandukanye no gutsinda match yaba nire yaba gutakaza kimwe cya kane gishiri cya nyuma cya Mondial de Club bazirwa na Paris Saint-Germain 2-0 yakenzo ya 5 ukwezi kwa kangahe kwindwi ubu turi mu kwezi kwa kangahe kwa 11 ameza nararumanye nuvuga ngo niburi ameza ne yo kwiyemere credit batazi gutsindwa cyaye kunganya rero nico gituma na Jenja avuga ngo eske harageze ko basubira guhagarikwa no witwa kari waheruka kubatsinda canke nawe ntabwo kumuhonyanga nawe nico cyo cyo kwibaza iyi match yadusaba ko tuyinja mu statistique ejo tukayiraba ariko ico nemera cyo Bayern yatsinzwe na Paris muri Mondial de Club nyamara sinigeze iyi Bayern yakomeye gusumba yatsindwa muri sinigeze gukunda equipe nationale y'abadagi mugabo ndakunda umugabo yitwa Leon Goretzka nta kintu nakomeje tumudakunda nta n'impamvu Leon Goretzka n'umukinyi yuzuye akwije ibisabwa n'amategeko bura bakavuga ati abe n'abandi bari bakwiye kwitwa abafootballer kureho ko kwa Goretzka ugakomera kuno ukanyaruka kuno muri phase league mwaka weze bakiniye Allianz Arena Bayern yatsinda n'umusasi yugura muri phase league ariko cette fois baraba bari Parc des Princes mugabo Parc des Princes nabo badafise duwe Dembele yagize akabazo k'imvura ariko twamaze kuronka amakuru meza kazoba hari mu equipe nka Bayern Dominique yo kubganje mbona ko weekend deja batsinze Leverkusen borohewe abakinyi baba avec fraîcheur physique niki ni gipimo equipe Barcelona yo ikomeza gutakaza abakinyi ni gipimo kuri Paris nemeza ko kugeza muri kano kanya imvune za Igira n'abariko iri kirabeshwaho n'ubwiza bw'umumenyereza ashobora kwideburuya mu bihe bigoye gusumba kuba yarafise equipe nza kuko no munsi tuvyemeranye muri Ligue 1 Paris Saint-Germain kiragogo ya OGC ni se nivyo ni bete noire yaba ariko nimbarori ya mwonganya ugacukurikiza ko match ya Nice ukayizina ku 39 na iregiria OGC Nice yababereye bete noire no munsi umenye ko bakinye badafise Yusuf Ndayishimiye bakinye badafise uriya munyegori wabo yitwa Roman Burka bakinye uno munsi umusore yitwa Ivan Gesera sotsageze kwa Aston Villa zimwe mu maerema zitwa ko zari zigoye cyane kwa OGC Nice zabangamira equipe ya Paris Saint-Germain ya Paris Saint-Germain nivyo Paris Ravisi zomvune mugabo kamem nimba narabonye wi expose imbere ya Barcelona watumye ba Mayuru kutotuma go arakwiye kuvavanura n'ikintu cyo kumva ngo ntafise duwe ngo menye ngo riri nyeda takipanze kuno nzokomeza nirengagize umugabo yitwa Goncalo Ramos agomba kwisanga muri riri nyeda take Dembele agakina buryo Kvaratskhelia agakina bubafu ariko Bayern ya tatu yatuye sinzotangara oya Bayern ntabwo itanatsinze Paris niyo ngo Paris ntiri muri version yayo abone nawo mwanya nyine wo kubona ngo kubafatira Paris nabitwa ko bagarutse mugabo batarafatisha contre iyi machine y'ikidagi irima buri wese itrava ya buri wese
ni naho mwanya rega kampani wo kuraba ngo imbere y'abamenyereza bakomeye kuko hari inkino utsinda kubera yuko ufise ekipe nziza ariko hari inkino utsinda kubera ko umenyereza mwiza nubwo ufise ekipe mbi kuko nka match ya Chelsea je numbwire ngo Vincent company yatsinze ashobora ko imurusha gato mugabo hari yahakoze exploits abakinyi gusumba ubumenyi tuba twiteze kwamenyereza mu nkino zitwa karamarande vakomeye muri Ligue des Champions. Aha nivyo rero kuri equipe yitwa Bayern na equipe yitwa Paris Saint-Germain ku paribo mu gihugu cy'u Faransa bari bako batsinda mu buryo bugoranye cyane equipe yitwa Nice nanabonye umusore wacu Yusuf Ndayishimiye maze gutangura kwiruka kuri tele ariko margiye hari mu mvune ya Livecontroller Clovis ariko aragaruka nuko bimeze mu gihe mu gihugu cy'u Butaliyano AC Milan mu ishonshasha kabisa koze niya babwiye umugabo witwa Maziona Regri ko agomba kuyambika agateka yahoranye hajya mu Butaliyano uri kumwe n'umugabo yitwa Maxi Allegri uri kumwe n'umugabo yitwa Luka Modric yatowe nko mu kinyaranzo kwezi kw'icumi nabonye bitavuzwe ko rumwe n'abandi kuko Zamboangwa isari yarafise ibyaro birenze uri kumwe n'umugabo yitwa umusore mu Faransa Adrien Rabiot uri kumwe n'umugabo yitwa Christian Pulisic na Real ako ni wazefse ni wazefse gute Pulisic umwana w'imyaka 26 mushize mu batanu ni navyo bikora mu Butaliyano ibintu byaratonye ariko mu Butaliyano tabaye wazefse nta kintu wako ariko conzo mu biteri wabo n'umwana none si Pulisic imyaka 26 24 babigwanira ari wabo nyene mu Butaliyano umupira wabo warahize igitsino kimwe batsinze kipe yitwa Semi AS Roma cha Pavlovic nticatsinzwe n'abana si pass yavuye ku mwana iza ku mwana ariko Paulo Dybala hagataho yahushije ku 42 yanayite yatera vunika ako biriko biranaza abanyine Possession Roma yarishe Milanse mugabo byo ntikonta mu pizza ntibikonta ndakunda ariko attention rezami ndakunda tutumpe mawa yake umugabo yitwa Gian Piero Gasperini oya Gasperini n'umumenyereza mwiza sinzi ko ari biriya byari iwabo Butaliyano mugabo murindi higanwa ndakunda mentalite wibutse mentalite y'umugabo witwa Luka Modric muri equipe nationale ya Croatia ugacura abana esprit de combativité muri Rabiot abo bagabo ari babiri hagati mu kibuga equipe vyonyene yitwa ko visa mediateur batari experiment uzi ko deja muri match bari bakinije mugabo gira Roma se itunze manukone oya manukone Roma nitunze manukone ibaze yari mediane ya Luka Modric Fofana ndetse no witwa Samuel Ritsi bakiguje na Alex Merkaz ndetse no witwa Tesagi batakisha Christopher Kukunareyo muri systeme ya 3-5-2 ibaze equipe itunze Kukunareyo mu kibuga bariko barakina na equipe nanyene muri 3-5-2 ifise Mancini Evanjika na Mario Hermoso ifise munyegora skwiza ya Sfiar umwe mu banyegori beza muri seziheze hagati mu kwa rafise Cristante Manukone no witwa El Ainawi bakiguje na wa Wesley wa undi umugabo yitwa umunya Brazil Carlos Mazia Koresha umugabo Brian Cristante so mu kapiteni wabo Brian Cristante yambara numero 4 mu mugongo batakisha Mathias Ule no witwa Paulo Dybala Mathias Ule umwana w'umunya Argentine ico no kwemeza nuko Mira yatsinze match ironka amanota y'ingenzi yari keneye cyane ariko inyereka mu ishusho ya equipe izico gukora gusumba kuja gutembereza umupira kuko ivyo Roma yari yabikoze kandi Roma yari equipe iri motive gusumbiye equipe yitwa AC Milan mugabo Mira bari muhira San Siro kwa batoya no manota y'ingenzi ariko nkuko nakona bivuga Jesse nzobura kunegura umupira w'Abataliyano bakeneye amafaranga abanyabitoro abanyamerika turaza ko tubigana ku byo mu Butaliyano ariko apare amanota bamenyereza abatacticiens ba revolution umupira ako kantu niko nagira ngaruke Juventus yo Spalletti yatanguye neza nawe yatanguye atsinda equipe yitwa Cremonese 2-1 nyuma yo kwirukana Igor Tudor nuko muri rusange Cremonese itunze Jamie Vardy nawe yatsindiye igitsindo kimwe equipe yitwa Cremonese bo bari batsindiwe na Philippe Coutinho ndetse n'uwitwa Carlos yes nuko muri rusange rero bimeze mu bigiye bitandukanye mu gihe twarangiriza gusa muri FIFA Pro base habona urutonde rwa 11 beza muri mwaka wa 2025 basa habona mu bagore no mu bagabo ibi bisaba ko tuzona byiga ko tukaraba ico bafatiyeko adufashane Landry mwizamu wa Donnarumma umukenyero wa 3-4-3 Van Dijk ari hagati ya Hakimi na Mendes hagati mu kibuga Bellingham ari kumwe na Pedri Gonzalez Vitinho ruhande rumwe rundi Palmer mu gihe Yamare mu busatiriza ari kumwe na Mbappe ndetse no witwa Ousmane Dembele ino equipe gusa ihagaze kuno
linye datake ukamfatira Mbappe ukamutereka ibubamfu Yamari buryo Dembele akataka hari ukuntu Lamine Yamal wamubwiye ati ntuzokwigera utera mu igori rondera baro zirondera Dembele na Mbappe gusa muri gusa Inter Domira twakinye finale tugwana na Scudetto turayibura nta mukinyi mwiza Dovise umwaka wose murashaka ne de propose nese wa Real Bastonaze mu mwanya wa Real Madrid izanye umukinyi gute equipe exe saison branch Bastonazemo hano mwanya izanyemo Kylian Mbappe na Jude Bellingham wanashaka mwiza kuko abantu batazokwevara wa Jude kubera atsinda Jude si umwataka mugabo Jude haza raba ibiharuro vya Jude mu mwaka uheze paraporo ya Prido di pass decisive kandi Madrid yabaye mbi paraporo ya Barera paraporo ya Karanogo muri Inter Domira bari kuzana uriya mugabo kuri Bastoni oya pass nimero 2 umwirabure Hakimacha Jahe Landry nagusubira Hakimacha Jahe ariko kandi harimo Hakimi na Mendes barimo ucusigara wimvira bazane Bastoni basacrifice Van Dijk none Bastoni na Van Dijk Bastoni mwiza tw'ivy'imyaka nitubikonta ko tugiye guhera ku vy'imyaka Bastoni ntiyari kuza Saliba ibintu birimo amanyanga menshi ahantu nta nyanga na rimwe riri ikintu nemeranye ibaza nkina abataka nemeranya nayo iyi fifth pressure igori nemeranya nago ibaza nkina mediane ufise Vitinha na Pedri hagati mu kibuga uziko Jude yo gufasha muri recuperation baragutera umupira ku buryo wowe ko cura bavuga ati none nta kuntu FIFA yo hindura amategeko tugahunga iyo kina tukemera go Vitinha na Pedro visa mu kibuga Kaisedo ikasa wenyine Kaisedo muri mediane ifise Pedri akinira imbere ya Vitinha ibintu babigoye mu mupira w'amaguru turaza ko tubiraba ku munsi wese uzogaherako kuko turafite n'izindi actuality tuzoherako ku mugoroba ku munsi w'ejo Cristiano Ronaldo mbere umenyesha amakuru yaje kwanka kandi abafata Messi bakamushira imbere wiwe none baramwemeza ibintu bitari umunyamakuru yatangwa mubaza ngo hiri haravugwa amakuru yuko ngo mazindwi imwe ngo baye mu milliardaire ambye ati no imyaka myinshi cyane nabonye nk'omenga byo munyesha amakuru yo mufata akamukubita hasi ahubwo yemeje umenyesha amakuru ati wowe ushobora kuri kurambaza ibintu datahura oya muravyo maso kizana ndena namize nabonye nkaho wa mukapo wacu iyo yabaza umenyereza ngo wumvishije wa mukubite ngo ukibaro tsezwe wumvise worira na Cristiano nabonye mengo ujya umenyesha amakuru kimaza kijya kibazo umenga yo mutere ngo mukabisa gati singomba kwishira hasi Messi ndamurenze ariko gahunda n'ibitsindi ibi bintu ndabikunda yakwija amajana 52 haracabura 48 gusa iyi jalousie iri positive ndayikunda kandi no sezo turimo irashobora kurangira ibitsindo 48 Ronaldo yarabibonye turaza ko tubigaruka ku munsi w'ejo tubwirwa tugiye niko turi kumwe na Societe Victor Bivillage